ntere kuva 2007 ego ndi umurimyi w'inanasi kandi zamfashije gutambuka cyane mbere zangejeje aho ngeze ubu uye n'ibindi byose byaje byogera ku inanasi. Okay, inanasi ni igiterwa ugiteye gishobora kugufasha kubera ko ufise umurima munini wamura burindwi indwi zose mu mwaka uramura. Nicyo gituma nazigizemwo umwuga mu byo nahisemwo kugira ngo ntarimye ibiharage shoye inanasi ncengura igiharage shoye inanasi ncengura igitoke hanyuma mbere mu shore no kwikendura mu tundi tuntu. Yego bahise ku nanasi kuko uyu mutumba wacu wa Rutoke umutumba ufise ibice magana hepfo kure yahegereye umwonga hadakunda ibitoke. Naho Rutoke urumva ko iyo hepfo abaje kumwonga ntihakunda ibitoke. Kuvuga abantu baho baragiye barondeka ikintu batera barakibura mu masinzi umuntu yaza inanasi ayiteye babonera haba baceho baragwiza. Kuvuga rero naho genda zifise hari nabandi kandi bazifise ni kuvuga hariho abakenyezi shiramo y'abakenyezi ririmo n'ugwaruka baciye bagira ishiramo ryo kudandaza. Hajya rero wabonye harubatse inzu bo bace batazira kuri Prodema ko Prodema niyo yabafashije guca yubaka ijyanzu badandarizamwo baca hitaro ku nanasi. No ndiko nabona ngaha sinzi ko mumaze kuzisoroma ko ariko nazo mwotubwira gute aho ziba n'ahantu haba hameze gute? Ubundi nanasi zikunze kuba ahantu hameze nk'ashushe ahashushe zirahaba ahakanye cyane naho zihaba cyane gose kiretse hari ubwoko bashobora gutera n'ahakanye mugabe ni wacu nyinshi zitewe ahashushe ntakarura hariya mu Rugoma mu Cibitoke urabona ko baziteyeyo hariya zirema gose haba cyane gose twebwe no muri muhinga zirahaba ariko rero inanasi muri rusange nta isoko irahari. Ko ufise nyinshi hari amahingura acaza agatora urashobora kupakira ka nga mu Burundi amahingura yo nga mu Burundi hari amahingura akora imivinyu vye mu nanasi kandi imivinyu buhinga bwa none ifundikiwe neza nk'akarura ku mutwenzi barakora inanasi bakora umuvinyu bawita la forêt du monastère umuvinyu umeze neza cyane ushaka uri umuryango wa champagne. Hariho uburyo bwinshi bwo gutera inanasi donc kuronka imbuto zavyo ubundi imbuto nkuko buvuze turetse nko gucira muri laboratoire imbuto ziterwa ni mu buryo bubiri. Ushobora kuvuna ko uwo mutwe wo hejuru kuyo nanasi yeze ukawutera ariko uteye ujya umara nk'imyaka 3 utarama uza kwa maci imyaka 3. Uburyo bwiza bwo gutera inanasi uburyo bunyaruka inanasi iyo yamye ikivyara ngira ngo nico giterwa twokwita siguvyaye kubyukuri je nkuravuga nti twocita siga uvyaye kuvuga inanasi uya yiteye imaze gushurika haciye nk'ukwezi ikivyara mu mbavu mu maha y'amababi ashaka kuvyara umwana umwe canke babiri ko kwita umuvyara umwe canke ibiri hanyuma canke 3 yo asize ahantu haryoshe nine iraja ku canke 5 nkakujya kw'igitoke. Ni kuvuga rero iyo uwo mwana yavyaye mu mbavu amaze gukura kenshi yabaciye amezi 4 hajya yimirije kwama uco urahanyura ugacuca gutera. Mu bisanzwe nabo barabizi abarundi benshi bari hanze kiretse abafise ubuzi mu mashirahamwe canke mu societe akomeye abari hanze barafise kubaho kumengo babayeho neza ku turitino ariko barazi ko ujino ashobora kubaho neza ku rutariya kuko ino isi yacu yacari isugi kuko nta kintu kirahindukamo cyane abashobora kuhatungira cyane bashobora kuzana imitahe hanyuma uno mutahe w'amahera kumbure n'ubwenge ariko kandi hari umutahe wa mbere uhari umutahe nizi nguvu cyane kugwaruka ruri ngaha. Abantu cyo bibaza kugira umuntu atera imbere ngo arondera umutahe mahano bavuga ngo leta niduha imitahe bashobora no umutahe yajya amahera umutahe wa mbere n'uyu nyene kuko umuntu ashobora gutangura kudandaza ivyema abandi biti biyoba akabidandaza apfunga mu kudufungo cyane ku gakoko akaduga akajoska hano yugura kiosk nini hanyuma akagura ipikipiki akagura imodoka kubaka inzu niko ubwo buryo bukeye ufise kwanza inguvu zonyene nizo zibikuzanira. Hey guys, nizere ko meze neza. Uyu ni home dish nyuma ubwo muhungu wanyu
twagira tubamenyesha ko iruhande yuko tubashikiriza bigiye biganiro bitandukanye kuri Agaciro Media twagiye turaba presenter ino service shasha turiko turakora ku mashirahamwe ku ma ONG ku ma club ku ma chorale donc abari bose iyo migwi bafise bumva bifuza kugira ivyambagwa bimwe bisa byanditse ko kumwe mwese you are welcome. Donc kano kanya turiko dukora amasakoshi mugabo ivyo ari byo byose ko mubishaka birashoboka. Nimero ni 68 013 513. Welcome. Okay, bagenzi tubaramutse cyane tubaye ikaze. Ni wa muhungu wanyu wa muhungu w'abarundi n'abarundi kazi omdi shanjuma nkunda gutembera muri cya kiganiro ibanga ry'abatunzi kugira dusangire ubumenyi busangijwe bushikira benshi kandi umuntu ababivye. Rero turi mu ntara ya Muhinga inyuma y'ikiganiro kumbure mwabonye uyu mushinga ntahe Jezi Marie atuyagira kuri ku gitegwa ca pome we yacise nakanovera kamuta inovu yego kuri kano kanya rero reka tuganirize ku gitegwa naco c'inanasi n'umurimyi wacu akomeye kuko bino vyamwa byose ndabona ko yabihaye umwanya. Rero muta zino nanasi nazo turiko turabona ni nanasi nyinshi umurima munini navyo gute ibi navyo mwabigiye mu gute sinzi yuko mu bituyagira. Igiterwa c'inanasi ni igiterwa natangiye kurima acinya katari mike. Ntangura kwiyumvira kukirima ariho abari batangiye kuri umutumba kugitera bafise umugambi wo kugira amahinguriro. Okay. Hanyuma nayo ndavuga nti kanda bigane ntere kuva 2007 ego ndi umurimyi w'inanasi kandi zamfashije gutambuka cyane mbere zangejeje aho ngeze ubu uye n'ibindi byose byaje byogera ku inanasi. Okay. Inanasi ni igiterwa ugiteye gishobora kugufasha kubera ko ufise umurima munini wamura burindwi indwi zose mu mwaka uramura. Nicyo gituma nazigizemwo umwuga mu byo nahisemwo kugira ngo ntarimye ibiharage sho inanasi ncengura igiharage sho inanasi ncengura igitoke hanyuma mbere mu shore no kwikenura mu tundi tuntu. Yego inanasi gamuta haruguru gatoya aho nururuki mu nduga nasanze bahita ku nanasi sinzi ko ari kubera ngira ngo yegereye imirima yanyu nyene y'inanasi. Bahise ku nanasi kuko uyu mutumba wacu wa rutoke umutumba ufise ibice magana hepfo kure yahegereye umwonga hadakunda ibitoke. Naho rutoke urumva ko iyo hepfo abaje kumwonga ntihakunda ibitoke. Kuvuga abantu baho baragiye barondeka ikintu batera barakibura mu imasinze umuntu azanye inanasi ayiteye babonera haba bace baragwiza. Okay. Kuvuga rero naho genda zifise haro nabandi kandi bazifise ni kuvuga haro abakenyezi shiramo y'abakenyezi ririmo n'ugwaruka baciye bagira ishiramo yo kudandaza. Hajya rero wabonye harubatse inzu bo bace batazira kuri Prodema ko Prodema niyo yabafashije guca yubaka ijya nzu badandarizamwo baca hitaro ku nanasi. Kuvuga buri gihe iyo bavuye kurangura mwimihana no mu ngo ahantu baba barazirimye bacagenda bakazidandariza hajya. Abantu bose bifuza kugura inanasi bavuye Tanzania bavuye za giteranyi ku mukenke canke bavuye Bujumbura bahagarara bagaca bagura. Natwebwe rero hari gihe baza gutora ngaha bagatwara hajya bagaca badandaza. Okay. Okay, no ndiko nabona ngaha sinzi ko mumaze kuzisoroma ko ariko nazo mwotubwira gute aho ziba nahantu haba hameze gute? Ubundi nanasi zikunze kuba ahantu ameze nk'ashushe ahashushe zirahaba ahakanye cyane naho zihaba cyane gose kiretse hari ubwoko bashobora gutera n'ahakanye mugabe ni wacu nyinshi zitewe ahashushe ntakaruro hariya mu rugoma mu cibitoke urabona ko baziteyeyo zirahaba cyane gose twebwe no muri Muhinga zirahaba mu Rutana zirahaba barafise ahantu ziba cyane gose nanasi ntari makamba rimwe bagerageza kuzirima nabo nyene nabonye zirahaba. Yego ni kuvuga ko ziraba ahantu bameze nkashushe cyane ariko kandi nka hagati na hagati ho usanga zihaba neza gose kuko ni huma zirakunda rero ivu ry'agacekeri gato izintita ivu rimwe agasenyi mugabo zikankana n'ivu ririmo ibumba zashobora kuba mu nombe mugabo itagwirimo ibumba ryinshi.
nkarya vuba bakunda kwita ngo ni kivuvu naryo kivuvu nico kijira ni kidida hajya zirahaba nta kibazo zikenera ahantu imizi yo imanuka hanyuma izuba ryatse hadaca huma ngo hagagarare kuko humye nayo kimera nk'isinzira kimera nk'iyuma yego none zinkubu nk'iyo mu muzimbu yari nyinshi nkunda kubona abantu bajya barima amatomati baca bahura n'ikibazo cy'uko zihurira ku isoko ari nyinshi zigaca zibura isoko ku nanasi bimeze gute ku isoko ryazo inanasi twovuga ko nimba zobura isoko y'amahera meza cyane umuntu yifuza kuko ubu kurima birazimvye cyane abakozi baradugije tubariha amahera menshi hanyuma n'uburyo bwo kuvyunguruza kubera igitoro kuvuga tujisikana ku isoko zazimvye kubera kuriha amafaranga ya déplacement ariko rero inanasi muri rusange nta isoko irahari ko ufise nyinshi hariho amahinguro acaza agatora urashobora kubapakira nga mu Burundi amahinguro yo ngaha mu Burundi hariho amahinguro akora imivinyu bivuye mu nanasi kandi imivinyu buhinga bwa none ifundikiwe neza nk'akarura ku mutwenzi barakora inanasi bakora umuvinyu bawita la forêt du monastère umuvinyu umeze neza cyane uri mu muryango wa champagne kandi inanasi zose bakoramo bazikuranga hiwanje aye musanzwe iri nishiramwe bita Vedipo Plus baza kuzitora ngaha bakaja kuzihingura hariya hanyuma nk'akarorero nk'Iburasira barakora whisky itaburasine nabo nyene turabashorera barigiye baza bakadusaba tukabashorera rimwe bakanaho nyine bagahingura hariho n'abandi bantu rero bagira imitobe tubita jus hanyuma abandi bakazitora akazifungura kuko icamwe gifunguye ari gishasha kivuye mu murima ni cya cyane imbere kurutana nayo maji kuko bakirimwo ivyunyunyu n'amavitamine yose atana kimwe kirononekara yego good izi mbega mu kuzitera sinzi ko ari no ntabitahura neza nkunda kubona umengo bafata iyo bayamuye bagafata kiye gitsina bakagishinga mwivu hariho uburyo bwinshi bwo gutera inanasi donc kuronka imbuto zavyo ubundi imbuto nkuko buvuze turetse nko gucira muri laboratoire imbuto ziterwa ni mu buryo bubiri ushobora kuvuna ko uwo mutwe wo hejuru kuyo nanasi yeze ukawutera ariko uteye ujya umara nk'imyaka 3 utarama uza kwa maci imyaka 3 uburyo bwiza bwo gutera inanasi uburyo bunyaruka inanasi iyo yamye ikivyara ngira ngo nico giterwa twokwita siguvyaye kubyukuri je nkuravuga nti twocita siga uvyaye kuvuga inanasi uyo yayiteye imaze gushurika haciye nk'ukwezi ikivyara mu mbavu mu maha y'amababi ashaka kuvyara umwana umwe canke babiri ko kwita umuvyaro umwe canke ibiri yego hanyuma canke 3 yo asize ahantu haryoshe nine iraja ku canke 5 nkakujya kw'igitoke yego ni kuvuga rero iyo uwo mwana yavyaye mu mbavu amaze gukura kenshi yabaciye amezi 4 hajya yimirije kwama uco urahanyura ugacuca gutera iyo hanyuye hajya hasi ku isina urakura kutubabi two hasi ugacubona imizi ukurako afise imizi ucutera rero ugitera ya mizi ica yizingurura gacitora amazi hanyuma gashiduga uburonsi inanasi nayo kandi igeze kwama ikivyara ni ngombwa nishobora kuvyara itarama kugira ivyo itarama uba wayivunyo umutwe harije nk'umuntu akayihonyora akayivuna umutwe ica yitabariza hako rero icifa gose icuzana umuvyara mu mbavu ariko nta na rimwe inanasi vyara itarama okay muta kino giterwa c'inanasi gihumba kivamwo ubwoko butandukanye bw'amaji hakavamo kumbure n'inzoga umva harimo n'akavinyu koga mutama uburimyi bwahoze ari nk'itunga bakunda kuvuga ngo itunga rirambye itunga rirama muri kahise ku Burundi mbega ubo ntibishoboka habuze iki kugira ngo kumbure bwa burimyi bubi ikintu kinini gishobora kuzamura benshi harimo n'urugwaruka rwidoga ko rutagira akazi ikibuze n'ishaka ikibuze kandi ni mu mutima yego urumva
turavye ibihe tugezemwo ubu abantu ntibategera kubura imishora kuvamwo itunga ariko je ndashobora kuvyemeza yego inzu mbamwo nayirose kubwiza inanasi sinari bwatanga gutera amanovu mushiremwe ivyamwe ibindi imishungwa mkumwoza kubona hari ariko nafashijwe cyane n'izinanasi kandi iyo nzu abantu bavyumve ko atari inzu yo mu mitumba n'inzu yo mu gisagara yego inzu nziza takibaye akiyongera ko ahubwo n'umuduga nabonye mwiza cyane ugenderamo umuduga ndafise imodoka zitatu zose kandi zikomoka muri ibi vyamwe urimo zose zavuye mu Burimyi hari agakamyonete nshombesha hariho n'ijya wabonye hariho n'iyindi umunya yaronse akanya ashobora gusohokamwo okay kandi rero turashima kuko Burimyi bashobora gutanga mugabo bisaba ko umuntu aba afise umwete kandi akaba afise kurindira none nk'ubuga mutama ico mbona coco bisaba umutahe vraiment kurima uko biri kose ngira ngo birasaba umutahe dufate nk'ubunye kuri ba bene wacu baba mu mahanga bashaka kurahura bo ubumenyi washaka bwinshi muri ibi bijanye n'uburimyi ko muri nagataho ugasanga si kibazo nicyo babwira kuri bijanye no gushinga imitahe mu burimyi mu Burundi mu bisanzwe nabo barabizi abarundi benshi bari hanze kiretse abafise ubuzi mu mashirahamwe canke mu masosiyete akomeye abari hanze barafise kubaho kumengo babayeho neza ku turitino ariko barazi ko ujino ashobora kubaho neza ku rutariya kuko ino isi yacu yacari insugi yacari isugi kuko nta kintu kirahindukamo cyane abashobora kuhatungira cyane bashobora kuzana imitahe hanyuma unumutahe w'amahera kumbure n'ubwenge ariko kandi hari umutahe wa mbere uhari umutahe nizi nguvu cyane kugwaruka ruri ngaha yego abantu cyo bibaza kugira mu atera imbere ngo arondera umutahe mahano bavuga ngo leta niduha imitahe bashobora kuba umutahe yajya amahera umutahe wa mbere n'uyu nyene kuko umuntu ashobora gutangura kudandaza ivyema abandi biti biyoba akabidandaza apfunga mu kudufungo cyane ku gakoko akaduga akajoska hano yugura kioski nini hanyuma akagura ipikipiki akagura imodoka kubaka inzu niko ubwo buryo bukeya ufise kwanza inguvu zonyene nizo zibikuzanira ejo bundi mushikiranganje wa mbere yarahimirije cyane abantu uti umwe wese natera akantu k'imetero ngira ngo 10 ku 200 muhira muci akavomere agende kuvoma amazi azana vomere hanyuma akure mu butunzi kajya ugakoze kajya konyene jero maramana n'urugwaruka kwajya ko yinuka koze hari uburyo bwo umuntu ashobora guhanura akantu ibintu teramura ari wenyine wabivomeye ukoresheje za nguvu nta mafaranga yandi bakoresheje hanyuma ugacuronka umutahe ubuduzi bahereye mu busa kaduga ko umuntu munini ubwo uvuze ngo baguhe umutahe ngo baguhe credit bashobora kuyigwa yo shikati guhombana narijya abata experience yo kubyaza amafaranga yandi office experience yo kubyaza amahera uhera mu kantu gatonye je nkiri umwana narafata ibyo biti bigatanye bandi ngo nibigwegwe nkabikuba nkajishamwe ibiziriko ibyo bitandi biti imiguha n'ibiziriko n'ibyo biziriko intuzenye y'inka yo kuboha inka hanyuma nkashangena nkabigurisha ndabigurishije nkashangena harangura ibiyoba cyandaraza ibiyoba uburuko bwahera mfise amahera kugura impuzu kugura amakaye kandi nkashangena mfise akanyamuneza no kwishura naca nika nkamenya kuko naba nambaye neza urumva biroroshe gose ko wowe ukoresha amaboko atakinda kimwe wahereye ko kaduga okay yego muta je numva no gushimira gose murakoze cyane gusangiza bino vyiyumviro abarundi ni motivation idasanzwe kuba nk'umudushinga intaye ko hari byo mwageze ko bifadika byose mubikesheje ubu burimyi yego rero ndagukengurukiye nakoze cyane namwe yego